hari umuntu yigeze kuguha sumu uriya bazayimuhana kandi izokimwica uzovyumva uzobimenya suguruzugura ati jewe ndategeka abantu ndashobora kumuzura yapfuye nyene akazuka bamwe bati kya kiganiro burya nkikora baravuga ati oya ivyo muri sivyo ariko ku bantu novuga yuko batararonka insiguro ikwiye washatse kubivuga ukoresheje imbaraga zimeze gute na cyane cyane bajya abantu babonye kya kiganiro basubire baronke explication zivuye kuri Prophète Albin. Ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Star TV 257 murazi ko tubakunda cyane kanda sabone kugira ubanaye kudushigikira fyonda kugakengerera kubibanaye kudushigikira uko no munsi tuvuze amahoro y'Imana turi kumwe n'umuntu bita Prophète Albin ndaje hari abantu babonye ndamupostinga kuri page yanje ya Facebook naramupostinze tumaze gukora ibiganiro byinshi bitandukanye abantu basenga hajya ni kububa tuzanya kacagari aradusengera tugakubita nyene nk'umutwe ngaye ariko ivyo navyo bogirwa biri kose reka renda muramutse ndamwakira mu bwa Star TV 257 imisi myinshi tumaze imisi tudakorana ariko no musi twasubiye guhura Imana irabikoze ndanabifuriza umwaka mushasha mwiza ndetse nawe ndamwifuriza umwaka mwiza wa 2022 umeze neza papa tumeze neza turamusa nawe twadukikina ku mbuga nkoranyambaga uraberewe brother murakoze mu Prophète w'amateka amaze umuprofete wa mbere azwi mu gice cy'u Burundi amaze kuca ku marezo sosio cyane batwasumira ngo niwe nta umubwe kuwe abanyamakuru mwatohoza twe ntabutamenye usha cyane ku mbuga ngurukana bumenyi mbega nibikorwa niko nabimeze navyo ni cyane uya twe ntitubimenya gusa twe turakora turafasha abantu nkuko musanzwe mubizi cyane cyane irya jambo ry'Imana rivuga Yesu Kristo yavuze ngo nimuze abarushe n'abaremerewe ndabaruhura rero baba baremerewe bakatwitura turabafasha yego murabafasha iyo baremerewe bakaza bakabitura mbega bimeze gute cyasengera hahandi nyene cyane twarahinduye ndetse kubashinwa ikibanza carahindutse gatoyi ego ariko kandi dusenga turashafise programme yo gusenga samedi dimanche samedi ni guhera saa 2 z'agatondo dimanche naho ni guhera saa 3 z'agatondo buriya ishengero riba riyobowe n'umupasiteri umwungeri musanzwe muzi natwe ko turi Prophète umuvugishwa umuhanuzi nawe kumagendagenda mu bihugu bitandukanye mu mashengero atandukanye kugira ngo akemure ibibazo biba bihari ahindura ibyanse guhinduka afashe mu guhindura ibyanse guhinduka rero ushobora kubaha nira pasiteri wifuza kuza gufatanya natwe amasengesho akamwadresa kurumva bituma tugenda akoresha presidence nimero y'umuntu wo ku rusengero nyine ashobora umwungere ni pasiteri niwe nyine umwungere w'abazi by'urushengero ni 77 45 55 20 umutelefoni cyangwa kumandikira kuri WhatsApp ushaka kwifatanya n'ishengero ryamwe mu yera hamwe n'urwo rutonde tuvuze ni ibyo ngibyo ariko ubundi ushaka naho umuhanuzi ko yagukemurira ikibazo bari abantu bari mu migwi ibiri abari hanze kuko bitoroshe bidace binyaruko yuko baza mu materaniro yacu cyangwa baza aho dukorera turashobora kubafasha duce kuri telefone WhatsApp urabona uburyo y'abakora video y'aburyo byose burakwiye ariko tuvuga bari mu Burundi turi mu gihugu cyiza cyane cy'u Burundi nta kindi mushobora gusengera umuntu kuri call video abari mu mahanga yego kandi bigakunda tukora ko gute kumenyereye mu bakora k'abantu n'izina rya Yesu isengesho rirashikana namwe ridashika tumaze gusengera mu bintu bitandukanye byakure isengesho nta mupaka rifise rifite imbaraga rishika hose abari rero mu mahanga turaza kubahereza ngira ngo nimwadukundira WhatsApp bashobora kudutora ko oya murayitanga nyine tugire ko nk'umucyo gisanga yego ni plus de 157 75 128 niyo mu kirundi ubwo guteranya gasaraba 257 75 128 ubusa rero dukunze kuvugana ariko ndavuga yuko bari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nta kindi gihugu gisa no Burundi nabura amaze gutembera mu bihugu bitari bike nta kindi gihugu gisumba cy'u Burundi
ciza gikomeye kandi nk'Uburundi iyo Burundi turakomeye turabambere rero twahamagarira kuza natanze nimero ya pasiteri tukifatanya amasengesho yego uri kure ngo nta kure haba kandi gusenga ni kubuntu baze gusenga nyene kugira ibintu si kubuntu ufite ikibazo baranavuga no kwa muganga uwo muganga si warondera umurwayi burya umurwayi narondera muganga aragenda kwa muganga ukipe wumvisha ufise umusonga cyangwa ufise ikibazo uripezana kwa muganga ukipimisha manza kubona na muganga kwanza umuganga niba abona ko bikenewe yuko wagira ikintu bita examen complémentaire bivaye n'ivyo baba wamubariye hari ikindi citwa anamnese iriya nkuru y'ingwara n'ibiki hama umuganga gaca aba yabonye buri umuganga aba yabonye ingwara aba akeneye ikintu bita examen complémentaire donc ibipimo byo kongereza bigahamya bimwe umuganga aba yatoye nuko bigenda rero bahamagarira abantu kuza kandi tumaze iminsi twibutsa abantu kubera twasanze abantu bamwe si bose batazi icyaha cy'ishengero hariho ishengero hakabaho n'idini icyo tuvuze eglise ishengero idini byose mbaho bigomba gusa ariko cyo tuvuge eglise kuri ko abantu bagenda gusenga ukinjira mu rusengero hariya kuri ko waza mu rusengero rwa Mpwemu Yera bufise insiguro 12 rero abantu ntibabizi iya mbere ni mu nzu y'Imana maison de Dieu cya kabiri ni mu ihema y'Imana cya gatatu ni ku musozi w'Imana icya kane ni mu gikoni Imana ikugaburira uje ufungura ibyo ushaka ukagenda uhanze yego mu buryo bw'imhemu yego ubwa gatanu tubabwire ko atari byo kurya simiceri n'ibiharage ni mu buryo bw'imhemu ubwa gatanu ni mu bitaro niho uzurushe urwaye uremukira ugakira na cagiye uravyibuka Petero hari mu sinagoge imbere y'urusengero haba hari ikirema umuntu yagendana ubumuga aramubarira amusegerereza yarahumye yaragize nini yatambuka amubarira ngo ifeza n'izahabu ntazo mfise tariko ico mfise ndakiguha gusa yarihenze kiriya gihe hari kera nyine yarihenze ubundi bwo yarafise byose twe tuvuga ufise Yesu Kristo ufise byose avuga ngo ndaguha Yesu Kristo ngo haguruka ahagurutse none akabona agakanura agakora nimba ko yaramaye n'amafaranga amahaye agakiza byose nimba byose yarabimuhaye n'amafaranga n'ifeza so ni ibyo rero tuvuga ko ari mu bitaro urahakirira uraharuhukira niho uruhukira tuvuga yuko ishengero ari ahantu h'ibirori celebration center ahantu ho gutazira guhimbaza h'ibirori murazi ko hakunda kubera ibiro bitandukanye amamanza ya mariage n'ibindi by'umunezero turavuga yuko kandi ishengero ari university kaminuza ego uhigira ibyo utigiye ku ishuri uharongera ubwenge abana basengera mu rusengero aho dusengera bakunze kuba ba mbere baronka amanota meza biba byavuye mu rusengero bikagaragarira usanga ari abantu baciye ubwenge uwo mwabasengeye biba bimeze turabasengera sigura yuko rero n'abana byananiye mu ishuri bahaze yego hari abantu usanga byarahaye turabasengera twebwe igice gitanguye mu mashuri atanguye tuma tubasengera abana bose baraza turabasengera kandi bikagenda neza n'abandi rero baraza barabibona n'ibyo rero urumva uharongera ubwenge busubiriza ubworohera ku ishuri yego dusubira inyuma gatoya ikiganiro tugeze korana kuri Star TV zugura ati jewe ndategeka abantu ndashobora kumuzura yapfuye nyene akazuka bamwe bati kya kiganiro burya nkikora baravuga ati oya ibyo muri sivyo ariko ku bantu novuga yuko batararonka isiguro ikwiye washatse kubivuga ukoresheje imbaraga zimeze gute na cyane bajya abantu babonye kya kiganiro basubire baronke explication zivuye kuri Prophète Albin murakoze cyane murakoze cyane kuri icyo kibazo mumbariye ubundi ibyo tuba turiko turavuga twe tubivuga mu buryo bw'impemu umuntu akozwe mu bintu bitatu mu Ifaransa ni esprit âme et corps mu Kirundi ngerageje gusigura novuga impemu umutima n'umubiri esprit âme et corps impemu umutima n'umubiri rero hano twebwe ibintu duhamagarirwa gufasha abantu twahamagara gufasha bakaba developer cyangwa bagatera imbere muri ibyo bisata bitatu navuze ego rero ibyo ndiko ndavuga ndabivuga cyane mu buryo bw'impemu nakubariye ati mu rushengero n'ahantu uhaga hari igikoni Imana irakugaburira ariko nta muceri n'ibiharage uzohabona ni mu buryo bw'umwuka n'amafaranga tuvuze yuko turi aba miliyardere tubona mu buryo bw'umwuka
nk'ubu ndabona amaguni yuzuye amafaranga ariko y'amadolari. je waranyemera baravuze ko nzoronka amahera menshi nawe ndaro Oya kuri ico y'amadolari nari nshishura kuri ico kibazo ninda nishura abo bantu bakubajije. Ndabona ndiko nakubara ko ndabona mu buryo bw'umwuka n'akamoto ka odeur y'ayo mafaranga yaba ya madolari ndakumva kaba amafaranga y'amarundi ajya bamwe bayataze ngo ni limitere ariko ntabwo ari limitere iriya noti niyo kubahwa ipfa abagabo babiri banditse amateka akamoto kai moi personnellement yumva reka birashobora kuba abantu mu ntuze badafise ikintu iriya ntuzituma umva akamoto mu buryo bw'umwuka nawe umuhereza ikintu caboze canke kimota tumva kiramota bamotegwa rero jesa bemotegwa mu buryo bwa physique n'uburyo bw'imihemo ndamotegwa nakori ubaka kamoto kai mafaranga ndi kumva ndayabona ukuntu panze atekeye hari ukuntu bayatekera imizingo ndabibona imizingo za 10 miliyoni za 5 miliyoni oya nusipoza bo ndi kubibona mu buryo bw'imihemo nusipoza warabibonye rero genda bibona physique abapanze nivyo rero so ndiko ndavuga rero tuvuga mu buryo bw'imihemo tubuze kuzuka mu bikore ndo mbere kigabanisha 13-12 niho havuga ukuzuka ko bapfuye uti nimba mwe temera yuko Yesu Kristo yazutse ntimibere nako abantu bazozuka rero turavuga kuzuka mu buryo bw'impemu ico ni cyambere abantu ifoko babitahura umuntu agendana ingeso mbi umuntu yapfuye ku mutima hari ubwoko bubiri bw'imfu hari mort spirituel na mort physique. Imoro physique nijya umuntu bamutwara ku mpande moro spirituelle umuntu aba yarapfuye umutima uzokunda kubyumva abantu bavuga ngo ugiye yarapfuye umutima warapfuye sauza abantu rero batabizura abantu ku mpande ahubwo ni kuzura abantu bakora mu byaha bakabashira mu ico nico cyambere ico nico cyambere hanyuma burya umuganga akorera mu bitaro batwigisha bakagwara diplome bakora kuzokora ku bitaro ntibakora kuzovurira mu bitaro bitaro c'est-à-dire quoi kwivuriro ku bitaro nk'uko twavuga kuri Akarede no ndiko ndavuga abaganga mbereye ku baganga umuganga ariko arakwigisha wakoreza diplome ntushobora kuvurira muhira ntushobora kubarira ko uzovurira muhira uzovura mu bitaro kwa muganga sometimes nuvurira umuntu muhira ukamutera amasere mu muhira nazo uri umu specialiste akagira ingorane bazagufunga bazakubarira uwo muganga yakuri nta muganga yakuri iryo kosa cyo ni cyambere nta muganga yakuri iryo kosa amasere umubiki biterekwa mu bitaro so ico ni cyambere icya kabiri abadandaza bajya b'amatelefone badandaza kuri bata uzogenda watembere ama mu isoko bahita akaguriro ikintu kizogaragaza ko ntuzoronde urusengero mu isoko ntirubaho ku mpanda ndamaze kujyayo rimwe hakorera abantu bita abanyange bajejwe iki nabaki abatabizi abanyange n'abantu bajejwe kwima ibinogo mu kirundi n'abanyange ingambe ndavyumvise uzobaza abakurambere barabizi na jimbo navyigishijwe na nyoko niwe yabimbariye arabisigurira jimbo sapeta yego nyoko afite imyaka 90 niwe yabimbariye 90 kimuzinga yego bari nyoko niwe yabimbariye rero bitwa abanyange bajejwe iki kwimba ibinogo guhamba guterura amasandugu kera urabona batwara umuntu uzeye mu kintu uzovana bajya rero baterura hari ababijejwe nkawe ntawo umuntu ntabo ushobora naje personnellement ntabyo noshobora je personnellement ntabyo noshobora sindi umunyange hari abari abafise iyo mpano hari abari destiné pour ça no sinoshobora nawo mu miliyoni ngo nimba ikinogo cy'umuntu ntabwo nabishobora so akona kazi rero kurudire nakazi k'abanyange donc abanyange bajejwe iki kwimba ibinogo guhamba gutura abapfuye ubu mu kizungu bagize amapompe funèbre usanga baci babihindura mu donc baci bakorera cyane mu mapompe funèbre aho ni mu gifaransa so rero ibyo ndiko ndabigusigurira bisigura iki en tant que prophète en tant que pasteur nkorera mu rusengero adresse yanjye ni mu rusengero ni mu nzu y'Imana ni hahandi nakubare université mu bitaro byose za explication 12 niho je nkorera ukeneye service yari yose y'ivy'Imana y'amasengesho adresse ansanga ni mu rusengero so rero ntuzosanga ku mpanda singora ku mpanda kuko sindi umunyange namaze gukora ko ntari umunyange hakorera abanyange kandi hari abatabizi uriya ku mpanda harafite amategeko agengwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati burya wamaze kugenda gushingura umuntu wiwawe ntushobora kugera gusubira ngo umuzure ngo muri ikindi kibanza baca bagufunga uba wononye ibintu bita imico
urashobora kuzura urashobora guhindura ikibanza urabisabira uruhushya urashobora kuvuga ati nshaka kumwimura amagufa y'umuntu wanje urandika ike tugasaba ubushikiranganje ugasigura impamvu bakakwemera cyangwa bakakwankira no kuvuga rero naho nyine hafite amategeko agenga buri ahantu hose mu bitaro hafite amategeko agenga mu rusengero hari amategeko agenga byuzuye hariya nakubariye abanyange bafite amategeko niyo mpamvu bashyiraho n'abadiyakoni abaprotokoli mu rusengero hari n'amategeko yo mu rusengero abasito mu rusengero abaprotokoli abajeje umutekano oya hari abajeje sekirite hari abaprotokoli sinbisigura abajeje umutekano protokoli nibaza ko ari abajeje kwakira abantu protokoli turi kumwe na Prophet Albert ariko sinabwira icyo kintu kuzuka ni uburyo bw'inkemu cyane tuvuga mu buryo bw'inkemu mo je suis convaincu que ndemeza neza nibyashika ukuntu ufise umuntu yapfuye akagupfira ko mu nzu shaka gupfira ko ku bitaro bakamugwatitwara ukaba ufise ukwizera ukamuzana mu rusengero ndizera akazuka azuka oya ndakubarira ukizera ukamuzana dufate tugiti kiziga urumva ko dusenga samedi dimanche bigahura na samedi dimanche cyangwa karindira ukamuzana turasenga dusenga Imana kubera umuntu yapfuye bavuga ngo iki bakunze kuvuga ngo iki itati Imana rero tubaza ya Mana yamuhamagaye umva ko atari Prophet Albert yamuhamagaye oya turahoya no turabaza Imana ati Mana uyahora akora ibi kujya tabita nuzi ko yigeze kwitaba Imana yamuhamagaye arapfa hama abagore bararira niwe yatugaburira abapfakazi nibagira Petero avuga ararira Imana avuga ati none wazanye ubundi afasha abapfakazi muzure niba tawundi wazanye muzure hama araraba Imana iraraba tega nta wundi nazanye arazoka voilà none turasenga tukibutsa Imana ibyo yakoze ibiki mu rusengero ibintu yakoreye Imana umuntu twobibutsa Imana turabyumva tubaze Imana wazanye umuntu none amusubirira niba atawazanye nirazi mu muzuri kuko urabona bene yo bamuzanye aracamukeneye baracamuririra hanyuma itangaza kikaba Imana ikishura ati mbo reka namuhamagaye ninyo arafise ibikorwa hari ubundi buzima akomerezamo canke ndumvishije ibisabo byanyu ndatanze uruhusha n'ibyo twakira rero ibyo Imana igira byose ibyo twakira tukabyakira tujuru na mu nzu y'Imana mu rusengero niyo mpamvu turakunze no kuvuga abantu turiko turabatiza ko ndabatiza mvuga ati upfanye na Yesu Kristo uzukanye na Yesu Kristo byukuri fizikema tugiye mu bintu biri fizike ntiwumbarira ngo Yesu Kristo ngo ari he je namubona mu buryo bw'impemu sinambona fizikema turi mu buryo bw'impemu voilà mugabo urumva umuntu ajya kukubaza ngo kubuze ngo upfanye na Yesu Kristo uzukanye na Yesu Kristo munyereke fizikema ko twari babiri mu mazi mukeka cyatanganyika we na jewe wa gatatu ko ntamubonye twe tumubona mu buryo bw'impemu nibyo urazi ko duhora tuvuga ati idiri yapfuye akazi kapfuye ririma twabishinguye ku mpande tugiye ku mpande twosanga amadiri ahambye yo ni menshi twokwamira mu kigandaro twokwamira mu kiriyo twokwamira guca ku mazi no kugandura kiriyo c'amadiri yego meta nuko yaragira ngo ku miliyoni zigacanga abarambeshe ariko ntibyakunda bizutse iyo ririma ari fizike mari fizike ibyo bya fizike so rero mugabo ndatahura burya hari abantu nkunze kuvuga abantu badakunze gutahura yabora hari abantu b'incabwenge hari abantu bumva iby'impemu hari abantu batavyumva hari n'abakozi ba satani abakozi ba satani dukunze kubagereranya n'ingurube kubera ingurube urabona ko yiva yanga n'ingurube kirayirya rero mbariye satani rero konja kabenzi oya mvuze ibikorwa by'ingurube ingurube iriva yanga mbanda yiki ariko mbariye satani rero ariko inkoni nziza tuvuga ko mbariye satani ariko inkoni nziza n'ingurube iraryosha attention nari kukubarira ko hari abantu kurya inka ni nziza itanga amata ingurube itanga amase oya ingurube buriya itanga amase hari ikintu batazi icyo numvishije ngo umusoso w'ingurube urazimye gusumba uw'inka si icyo mashaka uzimye kutawinga uw'inka urazimye kutawinga oya ubu byarahindutse oya ndabizi rero umwami w'akabenzi okay birashoboka mbwa muri bushye bizobatse so bivuga iki rero mu yandi majambo hari abantu bajejwe kandi icyo kintu numvishije no kibarira n'abantu hari abantu bajejwe gucyoza
kuvuga n'aba bantu kirazira kuvuga umuntu mutari kumwe numva sinzi we ko bakuvuga yo nta muntu atavugwa n'ibibaho ngo basiba kurima ntibasiba kuvuga ariko ntabwo murakubarire mbare nawe ariko arakumva wowe uri kukurikirana kuzumva umuntu ariko arakuvuga nuko uzo uri superieur ke abo bo bazoba bari hasi cyane bazoba bari mu rwego rumwe nk'ibihere ibihere birajyana imbaraga surazizi so nabo bantu hama ikindi kigira kabiri murariza kuvuga ko cyambera bakora uzochubona ko umuntu urwego hejuru uri umusitari ego bo mwa personnellement nta bantu bambuka ni ubimbariye ko bagize amakomane nyine bakakuvuga Jesse nayo ndabizi bambuka nzi abantu bose je abantu bose bambuka neza kandi hano nta service mu bantu rero ma profete barafise abansi ni je wa mbere je nta mansi fise ariko hari abafise babyivugi je kumari bukivyi wanje yego nta mazi fise kwisi y'abazima nta mazi fise nta n'umuntu nzi avuga nabi ahari so nako natanga rero n'impanuro ukazovuga ibiriri vuga ngo wicishije inkota azicishwa inkota hari umuntu yigeze kuguha sumu uriya bazayimuhana kandi izoca imwica uzovyumva uzobimenya oya niko biri yego aramubabara imbwa niko nakubarira uwicishije inkota yicisha inkota erega wowe wawishuriye wamwishije inkota suriya agaruka kwica oya wicwa n'abandi mu yandi majambo bivuga iki biriya jambo ryose uzoba uriko urabiba ari jambo ryiza ari jambo ribi we rizokugarukako rirakugarukako rikakugirira ko impact ni ukuvuga nk'akarorero uvuze ati Star Boy nafungwe akwiye gufungwa urabivye ijambo niba Imana yaramwandika ko azofungwa azofungwa reka tukiri ngaho orinde amaze nteze niba Imana yaramwandikiye azofungwa kuko na Yesu Kristo yarafunzwe araja kumurikwa Pontius Pilato araburana aratsinda yambara izera ibyo si normal Pilato nyine aravuga ati ndakaravye amaraso y'umuntu umuntu afunzwe buriya bari umugabo nugira Imana ugafungwa uzobura umugabo mu buzima sindafungwa mwari kukubarira uzobura umugabo ibyo nabikubariye wagasore yarafunzwe urabona ko tumwibuka ku noti tumwibuka no kuri independence nta kuntu bagufunga aratwaza turakuye nyir'icyubahiro David Kioro yarafunzwe yarabaye umugabo tumwibuka Landry Promoter yarafunzwe urakomeye bo ibyo nayiko ndaduga rero sinari bwaheze umuntu nakwipfuriza we gufungwa niba Imana yabikuraganiye kuko azoba ari ikintu gikomeye cyane ahubwo azoba ari n'amahirwe ucuburose iguhaye kuko urumva na Yesu Kristo ko yafunzwe kwa Pontius Pilato agacirwa urubanza so azoba ari amahirwe ariko nuriya wazofungwa double no kuvuga azofungwa umunyonyoro double niba uzofungwa amezi abiri wazofungwa nk'imyaka ibiri ubikora byumva kubera bya bindi yabiba bizomugaruka kiwe double umuntu akwipfuriza ati naka yokena ahubwo we ntuzokena wowe ntiwazokena doublement mu yandi majambo duhamagarira abantu abo ari bo bose kubiba amajambo meza kwatura amajambo meza kuri bene wabo naho bari abansi bawe kuri bamwe bavuga ngo bafise abansi kuri jambo ry'Imana rivuga ngo mukunde abansi banyu kuko abagenzi bamukundana umwansi muhezagire umwansi wawe muhezagire si wowe guca urubanza si wowe uje guca urubanza kuko n'umuhezagira uriya muhezagiro ukugaruka kuri yo mpamvu zo kumva abene bacu bavuga ngo assalamu alaikum arabarakati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bisigura ngo amahoro y'Imana bane nawe ubuntu bw'Imana bubane nawe umugisha w'Imana ubane nawe ico bisigura amajambo icara burumba ndazi gike ndagerageza so abakwatuye ko amajambo yenda mu kanyo y'abantu bamwe bamwe ni nziza ni ukuvuga umwatuye ko amahoro ubuntu bw'Imana n'imigisha bire bikugarukako kandi bari abantu babigira biragenda bikora ugati ukora ikizuka gisanga imbere ugisanga imbere biriya iriye bikugarukako kubera ari amajambo mumurije ko kuri mugenzi wawe usanga batunze bari abene wacu cyane bakunda kuramukanya ndamukanya niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo shalom ni amahoro sinzovuga ngo bonjour bwake nubona bwake muga shalom amahoro niyo ndamukanya nziza iki nico novugaho dusa n'ikiganiro nona kiko kiraryoha kandi ndazi ko uracumviriza dukeneye kurambira yuko dukeneye ibyo two turavuga ubitahure
avuze yuko nyene umuntu ashobora kuzuka mwavyumvise abantu muri mu buryo bw'imwemu baza kubitahura ariko abantu namwe mutarakizwa nkanje urumva baza kubagora gutahura hari ijambo rivuga ngo ico watuye hanyuma uze gushaka ukakivuga satani nico ishobora kugira nti kwakira ariko ikintu wiyumviriye indani Imana satani biragoye yuko ishobora kumenya ibintu kuri yumvira ariko ikintu urize watura nkuko wavuze ati iyo umuntu waturiye ikintu urize umuroga ni ikintu nyene uri kurakora satani aho nyene terikibona directement cyo tumeze gikorerako ariko tugerageze kwiyumvira tugabanye kuvuga ndabivuga ko wonye oya sugabya kuvuga vuga ibyiza gusa aturi byiza uburundi baratunze nawe yature ko kuri umutunzi ukiyatura ko kuri umukeni uzopfukenye nka nyoko canke nyokuru uratumva ba nyokuru baratunze nayo barakenya muhira je barakenya muhira ngo nyifuza ati uzopfutunze abari ababosi oya ntuzosubire kwiyatura ko kugize uzozura ko gukutunze twe turatunze mu buryo bw'inkwemu wala mu buryo bw'umubiri tunafaka oya sivyo mu buryo bw'inkwemu turatunze ariko bw'umubiri agaciro k'inkwemu izi nkwemu duhema ubuzima duhema nta gaciro woya mu mafaranga uratunze uri muzima ukabyuka mu gatondo ukomeye mu buryo bw'inkwemu nyene nimba ubugaragara bimaze kwitangurira amafaranga ariko fu oya bitangurira uko biri kose rero twaze byinshi profeta be ubwira turambire babantu kigano kibe kirekire izo twavuze nebaze ko byinshi bavyumvise suko papa bavyumvishije akajambo nyene kagasunika rugi kuri bari abantu badukurikirana n'abakozi ba profeta be n'abakozi ba Albin TV abantu bose basenga muri rusange nuko cyangwa bizera Imana muri make buri muntu wese wadukurikiye icyo nagira nabasabira umugisha turi muri 2022 hari ibyo wasabye Imana buri muntu wese hari ibyo yasabye Imana ikora dukurikirana ibyiza yasabye Imana ndahanura ndavugishwa ngo bizosohore muri kuno kwezi bizosohore muri uno mwaka abiboneshe amaso noneho tuvuga yuko uno mwaka n'umwaka wo gukayangana uzokayangana rero abantu bazabona kukayangana Imana izokugaburira hagati y'ameza y'abansi bawe Imana izoguhezagira bose baraba bavuye muri yahezagiriwe yarabye ikiganiro kuri Star 257 voilà yarabye yarakurikirana umuhanuzi iyo ubuzima bwawe uhuye n'umuhanuzi ubuzima bwawe ni automatique burahinduka yes yapaza zina ngize turana amakamera oya wakari wabimbariye nitwo bivuga ko byagenze ngo bari bikamera ko zagiye byagiye biragira zarabonetse ko kujya zabonetse nari zizoboneka zigiye kuboneka kandi mara ndamanya agabana by'abantu amakamera uko biri kose oya ntibabishe oya bo bigiye biba byarabaca bambuka oya ntacyo byagize musapotinge mushikire nabo ruhindura no kushengera nyine musapotinge yega moto zatuza nyine kira cuma ya mukamera kamera nandaza mu Qur'ani yego nzoterera mu bandi ariko cyane cyane abanywanyi abakurikirana television umusapotinge nabo $200 250 100 $100 amajana 7 nkagura kamera amajana 6 zirakwiye apana kuyigurira hiyo biguriye hiyo bitwara amafaranga menshi amajana 7 kamera nziza hino Burundi nk'iziriyo amajana 7 ushobora kuronka mu Burundi ushobora kuyinywa kuri DHL munsi ukazimira cyangwa ahandi kubika amafaranga kandi ashikira n'amadolari ashikira n'amadolari umuteba mu buryo bw'impengo basi shigikira biba ufashe umuhungu bizagenda neza we biragenda bariko baradukurikirana barabikora bacabikora ni nawe uko biri kose ni nawe ni ubunyene byabaye uko biri kose mwese mko baradukurikirana ayazi byinshi cyane kandi turakeneye komantere zanyu dushobora kuyaga ibyo tuvuga sana tugomengana mu bigani ariko iyo uri mu buryo bw'inkwemu bishobora kubitahura uko biri kose kuri za Star TV ni wa mwana wanyu nyene Mr. Koda Mr. Meat yanje de la capitale bari kumwe na Prophet RB TV tuje kwishikira nayone habone no bagora ashira kutuntu nyene tumeze neza dushobora kubahizagira tugatuma muri mwezekirwa Imana ibahizagiye cyane bye bye ciao ciao turajeje